ngo ntavyo nibuka neza ariko tableau ya mbere nacafye vraiment numva ndaryohewe ni tableau nadandaje 1,500,000 hari muri nibaza ko hari muri 2020 umuntu yakoze igikorwa ukabona umuntu arabuze itiro bikanka ko asinzira kubera hari igikorwa ko kirabira muri we hanyuma akarara arakora kugira ngo ashobore kukwereka ivyo yiyumvira uko yiyumvira wewe uko yumva isi imeze yubatse uko wewe abona ibintu uwo muntu abaguhaye byose vyiwe nukuri ibe yariyo yose boyishirako nibaza yuko ata muntu yo kwidoga uri kuragura Eveda je mpora abantu yuko guca kuba umu artiste birashobora kugutungisha kandi birashobora gutuma gukora iyindi migambi myinshi mu buzima kuko ni ikintu gishobora kuguha umutahe wo gushika ku bintu byinshi rero ndahamagarira abakenyezi b'abanyamyuga imyuga yose biri special kuba umukenyezi akora umwuga kubandanya kuko haragera igihe ukumva ugahura n'ibihuhusi byinshi ukumva uhagarika ariko hagati muri ivyo bihuhusi nyene ni tubandanye hagati muri ama responsabilité y'umuhira tubandanye hagati muri ama devoir yandi uba wumvutse ibisi ntibikunda ko ndabifatanya birashoboka nukuri birashoboka ndabahaye mwira mwaramutse abakunzi ba Siren Vibes nizire ko muguwe neza mu miryango yanyu nizire ko mwaramutse amahoro nizire ko bari mu Burundi mutatwawe n'amazi nizire ko mwaramutse mufungura mufisaho muryama nimba bitameze uko naho ni mandanye umunsi yakora ko nibaza ko murabizi ko bavuga ngo namvura idahita sako bavuga rero mupfe kubyizera gusa marangene Imana ihindura ubuzima bwanyu nitwozira koze ku bantu batanzi cyangwa ku bantu batazi ishene ni Siren Vibes kuri YouTube kuri Facebook kuri TikTok turiyo nahera no kuri Instagram hama ndabashimira ko mudukurikirana mudagisha gukurikirana ibiganiro byacu hari abantu nyibaza ko twe dukora ibiganiro gukora amafaranga cyangwa tubandanye ko turonka amafaranga oya tubandanya kubera ko tuzi ko hari abantu bamwe barindira ibiganiro byacu ku munsi kugira ashobora kwamara irungu ashobora kwamenya utuntu n'utundi bashobora kumenya ibiriko biraba mu Burundi cyangwa ibiriko biraba ku Barundi n'ibindi rero uyu munsi dufite umutumire umukenyezi w'umurundikazi ijana kwijana ego ijana kwijana tugira tuyari ku bintu akora mugabo cyane ku bintu ariko arategura naka video ni emisigire ngufi cyane ntiza kuba ndende muze kurambirwa ngo muze kuza kuba ngufi mugabo niko ko dufite message iri specific dushaka kubaha mubumvirize mubabane bienve wabara ko rega ngutugabira 20 minutes cyangwa 25 minutes no yitugabira ndamutse akunzi bacamba banzu bibwira mwaramutse neza namwiriwe bivanye umwe wese ahari nitwa Armel ndayishimiye najyaru ndariyizi ntobagane ayenge cyamvuga amateka y'igane twakanye bwa mbere nkabandi umu artiste peintre nkaba nkorera muri Musée Vivant. Okay. Armel ni gakaya cha Siren Vibes. Ego. Igare cyambere twakoreye mu isoko mu Ruvumera. Je nahise ubwoba mugabo nyene nari kumwe n'abadamu b'injyamu nyuba dada na Dacia na Armel sha. Naho tuvuga ibintu ngene vyaduze bo twavuga iki? Ubu twavuga. Uyu munsi reka tuvuga ibindi. Reka tuvuga ibindi. Ibintu vyagumye biduga. Ntivyigeze bihagarara. Ariko ifoko tubibamwe kubw'ubuntu bw'Imana turacariho ntaho turaje. Hari diriba nabonye ngo ibiharage ngo zaraduza ngo turacaje ibiharage. Tuzoguma tubijya mpaka. Ahubwo je kuva ndi umwana mutoya nakuze mbona ibintu biduga. Muri ambargo bavuga ngo isukari yabuze ngo ntituzosubira kunywa icyayi mbwa twagumye tukinwa. Ugumana hope keep the faith. Ngwara bizigera bizagenda neza. Amerika y'ubukandira mu kiganiro cacu ubu no musigiro tubwire kumu Armel umu artiste peintre. Apara umu Armel w'umurundi kaje canke w'umurundi muri rusange. Ego. Tubwire gato ku rugendo rwawe kuba umu artiste. Riko nibaza ko ari ibintu bazi ku bagabo, bazi ku bahungu. Uri mu mama datse uri mu mama wabutangoye ryari? Bon. Natanguye gucapa ndi umwana muhira n'abandi bana bose. Narakinisha ama dessin nasubiramo cyane ama dessin ku ishure hamwe ku ishure babaha ama devoir y'ama dessin narasubiramo cyane
hanyuma sinari nzi ko ndi umu artiste iryo jambo ntaryo narinzi hariho emission yaca kuri RTNB yavuga ibintu by'aba artiste nza numva umunsi umwe umwana twigana arambwiye ngo kandi uri umu artiste abo je ndi umu artiste cyo ndagafata karaja mu mutwe hama nagira bricolage en général hama muhira baca baramfasha barandonderera centre genda kwigiramwo iyo centre yari kujya bagira ama activité mu vacances y'abana turagenda turiga turi kumwe n'abandi turiga baratwigisha niho namenye ubwa mbere gukoresha irangi kuko ubwa mbere narakora ibintu by'iwanje vraiment ibitabo byo kwishuri nari narabimaze ajya ama couverture nari narayamaze ingwa nakoresha ingwa cyane nafise technique iwanje yo gushiramwo ingwa mu mazi hanyuma nkakora ibintu byiza ahubwo nzobisubira igwa basi ndabizi ishimata ego hama muhira bamaze kumfasha gutyo naciye ntangura kwirondera rero aho mbonye aba artiste nkagenda nkababaza ivyo ntumva ivyo ntazi hanyuma mu nyuma ndabandanya nyene harabayeho hari ama concours yagiye aba ministère ya jeunesse yageze kugira concours iyo concours ndayijamwo ndaronka 2e prix numva biraryoshe numva nobandanya mu nyuma haca haraba concours kugira batange amazu muri musée vivant naho nyene ndagira concours nari nkibaruguru baca bampinza muri musée vivant ca ndamanuka kuyikoreramwo nari nabaye wa mbere muri région nord ego nuko ninjiye mu kazi kuba artiste neza ego okay ku bantu batazi réellement akazi kuba artiste ukuntu gatungishije abantu bagakora uri umudamu ufise abana ndazi ko urabarira amashuri urabagaburira uri umudamu mwiza nta kandi kazi ukora ataka kuba umu artiste nta kandi kazi nkora kiretse hari igihe mpora ndonka amakontra nk'ubu nahora na kontra ya projet PASAC ariko ni muri domaine nayo nyene nibaza yuko ahanini nayironse kubera ivyo naho nyene uri kurakora ivyo nyene vyo muri domaine yo kuba umu artiste nari umu coach w'aba entrepreneur culturel byo vyari bihuye na diplome mfise mugabo kandi niko nari nzi domaine ya art ahanini niko kazi nkora ego okay ndakubaje ko abantu benshi bamvuga akazi k'abazungu si ikintu umuntu yokwigira ngo agikore peut-être ko nta marché ahari tubwire tableau ya mbere wacafse irakwinjiza amafaranga hari ryari wari umaze n'igihe kingana gute winjira amafaranga na gute bon mengo ntavyo nibuka neza ariko tableau ya mbere nacafye vraiment numva ndaryohewe ni tableau nadandaje 1,500,000 hari muri nibaza ko hari muri 2020 yarigana gute yarimeze gute nibaza ko yari 1,20 sur 1,10 ego yari tableau nakoze nkunze ndyohewe umukiriya araza arayiraba ndiko ndayicapa arambaza ngo c'est combien hama ndavuga gutyo gusa le prix nyene nta birebire niyumviriye nta biharo nashizemo ndavuga le prix aca arambwira ngo je le réserve mugari yari umurundi yari umuzungu ego ariko abakiriya banje benshi s'abazungu abakiriya banje ni abarundi n'abantu tuzinanye abakiriya banje benshi n'abanyafrika ego okay finalement bimwe amafaranga nshobora gucapa karibu zoze nawe Mara gucapa niga muri secondaire biga nta nyine nariga nashaka kiyo babizi yo gucapa ego ugaca ukurikiza agakreyo yatwese twarabikoze ugaca usigara ari ugufinaliza ari uguheza gusa mu nyuma uyu munsi rero waje kutubwira inkuru ya nibaza ko abantu bwakoreye nka expo ego ko murategura y'abartiste peintre ego zisanga zikogwa zisanga zihari mugabo kenshi zisanga zimenya abantu nyene bakunda amatableau zisanga zimenya abantu nyene bake bari muri yo circuit kuko uyu munsi mwahitsemo kuza kubivuga kugira ngo abantu bashe kumenya exposition icambere dushaka turashaka ko abarundi bose bamenya ko
umwuga twebwe dukora ari umwuga ushobora gutunga umuntu ukamubeshaho, kugira ngo ufise umwana akora uwo mwuga bahagarike kuguma barya umutima abana ngo ivyo bintu kurakora ntabwo bizogushikana. Hanyuma turashaka ko abarundi bose baza kuraba ibikorwa vyacu benshi bashoboka kandi ko badushorera kuko n'ibindi barabigura, imiduga barayigura, baragura intebe, barahindura salon idashaje, ukabona umuntu afise salon ikiri nshasha akayihindura, baragura amabiju, urumva n'ibindi birashoboka, n'amatablo birashoboka ko bayagura. Nico gituma twifuje ko bishikira abantu benshi bashoboka, exposition yacu imenya abantu benshi bashoboka. Ego izoba ryari rero turi abantu bashaka kugura amatablo, bashaka gukora ama ariane. Okay, exposition yacu izotangura ku munsi wa gatanu le 26 avril. Twe twagize ubwa mbere twashaka kora le 25 avril, ariko harebayeho ibibazo muri technique bituma tusha twitangura le 26. Izobera kuri Buja Sans Tabou Best mu Kabondo. Ego jewe ndi umwe mu ba organisateur ba exposition, turi babiri two twana n'ishirahamwe ryitwa Urundi Space. Entre temps ntiwavuze ko ishirahamwe ryanje niryo ariko rirorganiza, si jewe ni entreprise yanje iriko irorganiza yitwa Harmony House. Turiko dukorana na Urundi Space. Exposition yacu rero tuzobereka abartiste 10 b'abarundi. Hariho umwe atari umurundi muga yakuriye mu Burundi avuga ikirundi, urumva nawe n'umurundi. Tuzobereka abartiste 10 bafite ibikorwa byiza cyane. Nukuri n'ibintu iyo ngeze ahantu tubibitse muri uno mwanya ndabiraba nkumva je nyene ndatangaye, ndiko ndatahura umenga abartiste nosubiramo nkababaza ibibazo n'ibintu mwabikoze mubikuye hehe, mwavyumviriye gute. Rero nivyo bikorwa tuzobereka. Hanyuma ni exposition ya mbere duteguye, izokwerekana abapeintre. Muri kazoza twifuza gukora iyindi yerekana nk'aba sculpteur, yerekana nk'abandi bakora iyindi domaine. Ni intango, uyu munsi ni intango turiko turakora. Ego hariho abantu bishizemo ko ama œuvre d'art yanyu usanga zimvye, niyo bavugira babita ngo vy'abazungu, kubera ko mu muzungu kuvunja amayeho n'amadolari agura ikintu ca 500,000 c'umuriyoni, kuri bo bumva umenga amafaranga make. Muga ku Murundi ukumva ngo ngure tablo imwe manika kandi nkereye nka 10 gute. Ama prix muyashiraho bimwisunze iki? Muri expo ho ntibizoba biri ku ma prix ameze gute, kugira ngo abantu baza bavuga ati ndashobora nanje gutahana na tablo canke na zibiri. Jewe nababwira ko muri exposition bizoba biri ku ma prix meza par rapport y'ama œuvre d'art. Iyo tuvuze œuvre d'art ni igikorwa mvabwenge, niryo zina bagihaye kugira abantu bake guma bavuga ngo tugenegene. Rero umuntu yakoze igikorwa ukabona umuntu arabuze itiro bikanka ko asinzira kubera hari igikorwa ko kirabira muri we, hanyuma akarara arakora kugira ngo ashobore kukwereka ivyo yiyumvira, uko yiyumvira wewe, uko yumva isi imeze yubatse, uko wewe abona ibintu. Uwo muntu abaguhaye byose vyiwe. Nukuri ibe yari yose boyishirako, nibaza yuko ata muntu yo kwidoga uri kuragura œuvre d'art, ahubwo mpamagarira abantu kuzaragura ama œuvre d'art kuyagura bayakunze. Kuko iyo turiko turabereka iyo nkoze nka tableau, jewe ndaguha ivyi wanje, ivyo mu mutima wanje. Iyo ndaguha rero ibiri mu urukundo rwanje rwose mfise, ivyiyumviro, ivyo nanka byose ndabishira ngaho. Rero iyo wewe uguze ikintu kiriko ibintu vyiwanje, ubundi warukwiye kukigura ahubwo amahera menshi. Rimwe na rimwe mpora mbwira abantu ko bakwiye kugura amatablo biyumvira ko bariko bagira soutien y'umu artiste. Imbere yo kwiyumvira le coût ya tablo, babanze biyumvire le soutien y'umu artiste, kumwankouraja kuko abantu bose si abartiste, urabizi. Abartiste turi bake, twaratoranijwe mu bandi, urumva. Uwo muntu ifo kumwankouraja, umuntu yiyumvira différemment n'abandi, umuntu abona ibintu ukundi.
jewe mpora mbwira abantu ko iyo duhagaze nk'ahantu tukaba turiko turaraba mur yera, iyo uhagazeho utari umu artiste bakwajije ngo ubone iki uvuga ko ari mur yera, urabona mur yera. Ariko iyo ubona hari kumwe n'umu artiste canke nk'umujournaliste nkawe nka Ozi uca utangura kubona amaproje menshi ukorera kuri iyo mur. Rero umuntu yariko akugurisha ko ivyiyumviro vyiwe, ivyiyumviro vyo biba bizimvye. Umu artiste materializa ivyiyumviro n'ama emotion yiwe vyose akabivangatiranya hama akakugurishako. Eske umukiriya nawe muramusigurira bijye vyiyumviro wakoranye ibya tableau canke arafise droit kubifatanya n'ivyiwe agaca avuga ati wewe ivyo wabigumana je nayiravye mbona ihuye n'ivyumviro vyanje kaguma ivyo wanje. Biremewe kuko twese ntubona ibintu co kimwe. Jewe ikintu uko ndagicafye uko ico mba niyumvira umukiriya arashobora kuza agaca abonamwo ibindi, kandi ivyo bindi abonye akaba ari vyo akunda bituma nayigura. Je n'ukuri sindakubuza kwiyumvira kuko wewe uko ndakubona sikundi umuntu akubona, kandi umuntu wese arafise droit yo kukubona uko ona. Hanyuma mu gice utemerewe ni ugutora penso canke kuto ngo wongereko akandi kantu. Ibintu vyanje bigumiza kurya naho uba waguze tableau yanje. N'amakosa kubihindura kirazira kuko ubuhinduye ubuguze œuvre nshasha. Normalement mu ahantu bishoboka amategeko akurikizwa neza, tableau uyiguze uyigurishije arayikurikirana. Mu gihe wowe ushatse kuyigurisha hariho inyungu jewe nguma ndonka mu bisanzwe muri condition normale. Natwe tuzobishikako ndavyibaza muri kazoza. Ego donc uguze tableau iwawe ego cyatse kigurisha kandi ego hari inyungu y'induronka les droits d'auteur. Ego apa Burundi apana ngaha ntibiratangura ariko bizokunda bizoshoboka. Jewe ndamaze kubona ko bizoshoboka kuko uko vyari bimeze mu myaka yeze siko bimeze ubu. Ego okay, twibutse ko hariho exposition le 26 mu nyubako za Buja Centre Book ku bantu baza ahantu ni mu Kabondo asize ukuntu bahagenda. Ufashe irya Rumonge manukana kuri station. Ego mugabo ucumanuka cane gose, ariko uciye kuri Avenue du Large ni ipave ya nyuma injira mu Kabondo ahantu hari amashurwe yitwa La Corbeille. Urusha ukiraro cyangwa urushike ku kiraro, avant yo kushika ku kiraro hariho gapave ka nyuma kinjira mu Kabondo. Ego niho tuzokorera ni à 100 metres yo kwikaburimbo. Ego muzana amafaranga kwa ko ujata amafaranga ufise uzogubara ku mutima. Ifo kuzusa amafaranga urashobora kuzutayafise uwo munsi vyashitse ukahaca akayibitsa cyangwa ego ca ugira reservation. Hanyuma hariho n'abakunzi b'ama œuvre d'art ashobora kuba akunda akavuga ati nkeneye kumenyana n'abartiste d'abord, nawe nyene arashobora kuza. Mugabo abaguzi turabakeneye cyane surtout. Ego eske biremewe ko umuntu ushaka gusubiramo tableau, genre umuntu yaraguze tableau hama agaca muravuga ati nanje shaka ngire tableau nk'irya nyene canke ntivyemewe? Hari ukuntu bigenda, hari ukuntu amategeko abivuga kugira usubiremo tableau, ariko kenshi kubadisubiyemwo hagiye harabaho ibibazo. Mu gihe utabikoze neza birashobora kugutera ibibazo, ugasanga ntibikoze nk'uko irya ya mbere imeze. Ego canke ugasanga kuko hariho nk'ama effet ushobora gukora uri kurakora tableau ugasanga na ma effet du hasard nkayo iyo udaparvenye kuyaronka umukiriya arababara. Hanyuma hari n'igihe umukiriya wa mbere yayiguze bimubabaza kubona tableau yiwe hariho copie. Muga hariho amakopi, la Joconde irafise copie nyinshi. D'ailleurs la majorité y'ama tableau tubona ya la Joconde n'amakopi originale nibaza ko tubibona ku ifoto gusa, mugabo ranyegeje ahantu quelque part. Ego nk'abaja nko muri Senegal harigeze kubaho exposition harimwo copie ya la Joconde. Muga urumva ni copie nyene biremewe, muga hariho amategeko yo kugira copie. Okay, nibaza ko umuntu abagira gure copie nawe n'uwa mbere gira mu bumvikana kugira ngo
ntigukwegere mu nyuma swat normalement hari ukuntu bigenda ego tutataho twegere bani baba bitahura biri mu mategeko muri OBD barabigusigurira ingene ubigenza ego okay mu myaka umaze uri kurakora ama œuvre d'art kugira ngo duheze niba twabantu bumvise vya exposition abantu bazoza mugabo kugira ngo utirine giptetwe abandi bakobwa canke abafasoni bakora bifuza gukora umwuga nk'ukora ni hehe wavuye ntihugeze biciye mu kazi ukora uyu munsi navuye kure uri mutoka mbaye cyane navuye kure navuye Muyinga cyangwa Bujumbura ndahasanga ibibazo bon ntivyari vyoroshe au départ kuko nategerezwa guhera kuri zero nukuri guhera kuri zero hamwe utabona ni à gauche ni à droite ariko ndagwana hagati muri iyo parcours icagiye kinyankuhaja kubandanya nkora uyu mwuga wanje nuko nagera ahantu nkasanga ibintu jende umuntu w'imigambi abantu banzi hari n'uhora ncokoza ngo akanyita migambi jende umuntu w'imigambi muga nkakora imigambi yanje nkasanga ndi bloqué n'uburyo nkasanga umugambi umwe nshobora gukora bivanye n'uburyo nshoboye n'ivyo nshoboye vyose umugambi wo gucapa nkaca nja muri atelier nkaca ncapa hanyuma bikagenda neza je mpora abantu yuko kuba umu artiste birashobora kugutungisha kandi birashobora gutuma gukora iyindi migambi myinshi mu buzima kuko ni ikintu gishobora kuguha umutahe wo gushika ku bintu byinshi rero ndahamagarira abakenyezi b'abanyamyuga imyuga yose biri special kuba umukenyezi akora umwuga kubandanya kuko haragera igihe ukumva ugahura n'ibihuhusi byinshi ukumva uhagarika ariko hagati muri ivyo bihuhusi nyene ni tubandanye hagati muri ama responsabilité y'umuhira tubandanye hagati muri ama devoir yandi uba wumvutse ibisi ntibikunda ko ndabifatanya birashoboka nukuri birashoboka ego message birashoboka ku matumba mugabo uvyumva neza ko bishoboka iyo wabitanguye wabigiyemo rero ngo wumva ushaka kubitangura yakubwiye ko bishoboka niko rakubazi ko byamushobokeye nawe genda ubitangure kujya abantu bagenda bakavuga ngo yahereye kuri zero abantu ntiba bitahuwe kuri zero ufise idea mu mutwe Imana irafise ukuntu nyene gucira inzira ukabona nyene ibintu biratanguye ibintu biragiye mu ngiro rero imbo ushaka kubikora egira ababikora bakubwira ati bigenda gutya bakubwira ati peut-être wanze ukore nk'umuyede nibyo nagira mvuge ntukura ubumenyi ntukura ama connection apana kurindira ngo ndindira ngo nzura nkinga ibintu byinshi byiza ibikini bikitangura ko tudongera dukora ugendera kura gahoro gahoro biragosha gusa ko umuntu akura here hasi ko ukura ufite equilibre rero jewe aho ndakubwiye ko nahera kuri zero naragenda muri atelier nkaraba umuntu afise toile n'amarangi nkaca ndamusaba urashobora kumpa toile nkacapa akayima nkacapa hanyuma izo nizo tableau za mbere nagiye ngurisha ndibuka ko hariho tableau imwe haje umuntu avuye muri France arayitwara bon ntangura kuduga buke nkuko ego nuko nyene bitangura ibintu byose reka tugushimire sinzi ko wibutsa za expo ko niwe twari dushaka kuzanya nyamukuru ego murakoze cyane nagomba kwibutsa ko exposition yacu tuzobereka aba artiste 10 harimo aba peintre 9 hamwe n'umuscripteur umwe umupapa akuze izobera muri Buja sans tabou izotangura itariki 26 le 26 avril ni uciye kuri avenue du Large ni pave ya nyuma yitwa avenue Ganza ni pave ya nyuma yinjira mu Kabondo murakoze reka tubashimire ko mwatwumviriye twamwihanganye mwatugabiye 20 minutes bizere ko mutidoze mwaryohewe Imana bazegere cyane Imana kwizagira Amerika nizere ko namwe uzodufasha n'abandi bajene benshi ego kazovuga tunarasize umugani nasize abandi bajene benshi nyuma yanje niyo objectif voilà reka tubashimire gose rero twizere ko muza muri exposition muze tuhahurire muze mugora amatableau ataguze munyemanye n'abartiste mu batera intege ko nibaza ko navyo nyene naho togura mukambwira ati tableau ni nziza navyo nyene biratera intege rero bari bazegere cyane mandanye muguwe neza mu miryango yanyu
naho utaha mu kindi kiganiro. Bye bye. Siren Vibes TV.